indwi itangura nishobora guhera filime itarasohoka. Uno musi turi jeudi. Ya. Lundi mardi ntizogera indi vendredi itarasohoka. Oya. Script wari umwana wisoneye. Muri filime umuntu akina hari igihe unakina n'ibintu utari ivyo. Kubera ko nka Chris kurya si kwameza ariko yarabikinye. Urumva nico kimaze gikwiriye. Nibwo butunzi bukomeye twagakwiye guharanira mw'isi. Vera je t'aime. Kandi ndagukunda Vera umva. Nimba ari kugira unyemerere no kurako ibi Madrid canke nka hebi bivyo journaliste je ndemeye kubiheba ariko nyemerere kuba mu rukundo nawe. Koreshumwanya. Yes, bakunzi ba Free GTV ndakubwira ati Koreshumwanya niwe agarutse. We come back, can new look, we can new style. Ndikumwe n'umukozi w'Imana. N'umukozi w'Imana yaremvye turimbo turyoshe dukora ku mitima benshi. Bite mama pastor? Amahoro cyane. Umeze neza? Nukuri ndashimye. Amazina yanyu babitanga iki? Ni ALVELLA MUHIMBARE ningeze naryanje. Umwanditsi w'ifilme umwanditsi wa filime umwanya nkaba narinze n'indirimbo yitwa umutima yishimira n'indi yitwa ishimwe n'indi yitwa urugendo iheruka gusohoka. Urugendo niyo heruka gusohokerako ariko umutima Imana yishimira ijya n'indirimbo naje ndayikunda kandi narahatswe gukizwa habuze gatoyi akapira kuri ijya ndirimbo umutima yishimira naho je ndayizi. Urazi umushize gemeruka kuri Free GTV ko nakoze akapera yayo jewe ariko ntiyari jewe yari MC Breeze. Uno musi ni Koreshumwanya dukoresha umwanya basi ubwe yarirahiriye kandi ntiyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana azigera maramara kandi yarasezeranye arindi ijambo ryiwe ibihe ko ntawamwizigiye n'umwe azokogwa n'isoni umutima w'iteka yishimiye nico kimaze gikwiriye nibwo butunzi bukomeye twagakwiye guharanira mw'isi. Nibwo butunzi bukomeye twagakwiye twari dukwiye basi ni kinyarwanda twari dukwiye cyarase kujyamo cyashiramo twagakwiye cyane. Okay, uyu rero bakunzi ba Free GTV n'umukobwa mwizi cyambere na mbere n'umukobwa begwace n'umukobwa afise mu gahogo yikora mu gahogo. Alvera ivyo bintu nuvyishimira kubona Imana yarabiguheza gice shana urahatarisha nivyo Vera. Ya impano n'ukuri ni ibintu turonka tutasenze ni ibintu turonka atari uko twarinze gutakamba cyane nyine Imana ugasanga yaguhereye ubuntu urumva ko toreka gushima. Ego burya mu baririmbye kazi b'abarundi ubona yoba agusumbya gatoyi kuririmba yoba ari nkande? Ntabwo twe nta numwe umva aranyishuri nuko watevye kubivuga ati nagomba nishuri. Oya watevye kubivuga umva ushaka nishuri ibyo ushaka jewe nshaka bitewe n'ibyo wewe wimvira mu mutwe wawe ahubwo reka ndakwishure jewe ibyo numva muri jewe muri wewe vora n'inderi. Twebwe ntabwo turimba turi muri competition muri gospel. Buri muntu wese uko Imana yamuhaye niko atanga yego ariko yabutazwi igije ufite cyo kuririmba ntiwari kuririmba kugira utange ubwo butumwa mani kugira ngo uzuvuge ko nzi kuririmba basi umunsi uzobona ndagenda aririmbye ahantu ndirimvye live umunsi uzovuga ati ndazi kuririmba nama playback uhora uduhirika ariko live urazi kuririmba ndavyizeye ndagerageza ariko si cyane nibisanzwe ngomba nkubite ntuze ndafise piano ndafise talent yo kugira nka bajya ba God believers bajya ngo abirabure bijya reka bijya sinabishobora bujya boro kacuririmba bijya sinabishobora kubiririmbirako. Yes bakunzi ba Free GTV rero uyu n'umukozi w'Imana naho mubona umengo arabanisha ariko n'umukozi magenda mwemera ko ari umukozi w'Imana. Abakozi Imana baratandukanye mu mutwe naho hari yagiye muri salo baramukora nugushaza sivyo Garvera niko ndabifata nimba waritogesheje nugushaza kandi Imana ntizoraba sinoboye ngaha sinoboye nambara amabandi kandi oya ariko nabwo ba wisigara uje reve ugasiga mwana ndani ukikora neza abarugushaza ko na Maria yarashaza. Maria ni wamubonye gusa fatira kuri je uri kurabona jewe ngaha ndashaza ariko umukozi w'Imana arangwa niki mu bisanzwe? Kuri jewe uko ndabizi umukozi w'Imana arangwa icambere no kubaha Imana. Yego
ni umuntu aba yarakeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Icya kabiri akaba ari umuntu yubaha Imana. Iyo tuvuze kubaha Imana ntabwo ari kugenda twunamye kwambara impuzu zirezire cyangwa ku bya bintu bigaragara, ariko kubaha Imana guhera indani mu mutima w'umuntu, umuntu agatinya Imana muri we, agatinya icyaha, agakora ibintu Imana ishaka, hama bikagaragarira inyuma. Ikindi kimugaragaza aba ari umuntu aciye bugufi, ingeso nziza bagaragarira muri bitura ziko birivuga ngo muzabamenyera ku byo bama. Ego Alvera, none nk'ubufate nk'umuhungu yoshaka kumuresha, iyo Alvera yorabiki kugira mwemerere? Cyambere ndi umukobwa. Uri umukobwa kandi urareshwa? Ego hama icy'ingenzi gusa nuko twohuza ni ibindi n'ibisanzwe. Alvera, jewe naragukunze mu bisanzwe. Uyu mugabo yaranavyaye se n'umugore. Kuba ndi umugabo ariko bavuga bati umwe mu Kirundi bati umugore umwe ni nyoko. Oya jewe rero sinshobora kuba umugore wa kabiri w'umuntu. Bo ushobora kuba udashikene ku mugore wa kabiri w'umuntu, ariko jewe nkakugira uwa mbere. Ni ukuntu kuvugana gusa. Na uyu ni ukuvugana Alvera, usibyo kandi rero seriously jewe ndagukunda kandi ndasabye unyemere, ndagukunda agaje babura umusazi wa kweli, je ndagukunda Alvera, je t'aime kandi ndagukunda Alvera, umva unyita umusazi kandi umviriza, nimba ari kugira inyemerere no kura ko ibi Madrid cyangwa nka hebi ibi by'ubujournaliste, je ndemeye kubiheba, ariko nyemerere kuba mu rukundo nawe gusa kweli. Okay, ibi turabivugana inyuma ya kamera. Ntabwo wajya gusabira urukundo kuri Flip. No, oya nyemerera basi, ariko unyemerera basi nzofata ubiyaga mu ariko wanyemereye ubwo uruhura umutima wanje. Bani haguruka tubandanye n'ikiganiro. Aranyimye urukundo kandi je ndamukunda ndetse no Alvera, ungaye kubera noba nafise umugore canke ko nafise ibi mu mutwe Alvera. Ariko nta nubwo nakubwiye ko nakugaye ibyo nawe byo niwe bivuze. Nyemerera basi bunahagurutse nagamburutse. Tubandanye nta kindi kibazo umbatsa. Alvera, nukuri ikibazo je no kubaza. Bon, urabona jewe. Uribuka neza yuko umunsi wa mbere twabonanye mukorana na MC Bwiza. Ya ndavyibuka. None wibaza yuko je ntari ndakuzi. Warunze ariko warunze nkuko nabandi bose bari banzi, abari banzi. Ariko je narakwitayeho gusumba. Urishire yuko wanyitaye gusumba abandi. Kuko no ngaha muhira MC Bwiza namuzanye ati je ndahaza turahaza Imana tego no kuri ndahaza. Maka mu nzu direct. None reka nkubaze, aha n'abamenyesha makuru babiri bahuye. Waje kuresha cyangwa waje gukora ikiganiro? Bo naje gukora interview ariko ntaco. Turabisubiramo mu impamvu imwe mu mpamvu nyinshi rero zituma abahungu benshi tubatera indobo nuko munaresha nabi. Ndabya nkunge nabi karandesha. Niba nareje na sinzi kuresha nyigisha erega jewe simaka ndakubwire ngo nzokugagurira Ferrari, ngo nzokugura iyo ni mito. Ntabwo Ferrari arico gituba umuntu. Reka ndaguterure niho mera ko ndagukunda. Ntiwumva ibyo bese ukurata ficha wowe. Alvera, bo tugwe ku filme Umwanya. Ifilme Umwanya parti ya mbere yarasohotse. Filme yakunzwe na benshi. Wowe byakubwiye iki kubona yarakunzwe kujya? Hewe filme Umwanya rero nkisohora nefise ubwoba nkavuga nti Imana nk'ubu je nesohora ikintu nkaronka umuntu akiraba, ariko naratangaye mbonye filme maze gusohoka abantu bakayiraba ku bwinshi kandi barayikunze. Burya iyo akoze ikikogwa urabira muri commentaire ibintu abantu bagiye baravuga ukabona ati wow bakine parti de n'abanya commentaire. Ego rero parti filme ya mbere ndashimiye no kuri umuntu wese yafasha akanya akaraba filme yanje Imana imuhezagire yaranshigikiye. Parti de turiko turayitegura byaragoranye gatonya murabizi birashika ariko ninda kwibutse gato muri parti 1 baragufashe ku nguvu. Boba bwari kubikora iki iyo umuntu bamufashe ku nguvu bigaragara neza yuko ubwo buryo mbere abonanye n'umuhungu. Wewe ntaco mwari guhindura hajya kugira biboneke neza yuko yaciye aho abandi baciye? Urumva bitegwa na script umuntu aba yaranditse. Niko script nari nayanditse ko nari umwana yisonera muhira, niko script surumva. Urabona muri filme script wari umwana wisoneye. Muri filme umuntu akina hari igihe unakina n'ibintu utari ibyo, kubera ko nka Chris kujya si kwameza ariko yarabikinye. Urumva tubitegwa n'inyigisho tuba dushaka gutanga. Bigaragara neza ko Alvera mu buzima busanzwe aragasheshe, ariko muri script akacaba umwana mwiza. Oya no mu buzima busanzwe
ntabwo jewe bitegwa n'ico umuntu yitwisheje sindi ndaya oya sinigeze no kubayo ariko urabona neza yuko nivyabandanye uzohavubayo nturigera ubayo ariko ndiko sigura iri jambo isheshe uri kurazana ariko ndi umuntu acangamutse muri kamere yanje ndakunda kuganira ndacangamutse ndugurutse ndi happy mu majambo make ego nikomeze sawa Alvera none partie de twiteke ryari rero je mu cyatumye ndagukunda n'urukundo nyakuri ndagukunda n'umwanyi partie de twiteke ryari kugira urukundo muri je rubandanye rubira ku buryo undi munsi nzofata nk'inka nka zitanu nzampereza abavyeyi bawe ati jewe ndamutwaye ujya Alvera ubona muri filime atandukanye na Alvera wo mu buzima busanzwe ego hama parti ya kabiri ya filime sinshobora kuvuga ngo umunsi n'uyizo ariko ni hafi cyane ariko ivyizere vyanye nuko indwi itangura nishobora guhera filime itarasohoka umunsi turi jeudi lundi mardi ntizogera indi vendredi itarasohoka oya nishobora guhera itarasohoka bakunzi ba Free TV rero turi kumwe na Alvera umukozi w'Imana na jewe umusazi umuguruguru wanyu mwemera kandi mukunda cyane pum 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 ndabakunda cyane